Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteramanye, muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi ry'Amerika. Ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Uburundi urashima imfashanyo y'amadolari miliyoni 400 leta zunze ubumwe za Amerika zabuhaye. Azodufasha cyane cyane mu bisata binyuranye nk'ibisata vy'indero, ibisata vy'amagara y'abantu, ibisata gihindagurika ry'ibihe, hamwe n'ibisata bijanye n'intwari ibereye n'ibindi. Uyu no mushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire Albert Shingiro. Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yaranse gufata ibipimo vy'Uburusiya vya COVID-19 igihe asabwa kubikoresha ashitse mu Burusiya agiye kuraba Perezida Vladimir Putin muri iyi ndwi. Igitigiri c'abahitanywe n'igihuhusi ciswe Batsirai muri Madagascar kimaze kugera ku bantu 111. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye imutangwe imukanya. Aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino. Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yanase gufata ibipimo vy'Uburusiya vya COVID-19 igihe yasabwa kubikoresha ashitse mu Burusiya agiye kuraba Perezida Vladimir Putin muri iyi ndwi. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Amakuru yaturutse ahantu habiri mu begereye Macron yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko Perezida Macron yanze ibyo bipimo kugira ngo Uburusiya butamwiba ADN, utunyabugingo twibanze tugena imiterere y'umuntu. Byatumye Perezida w'Ubufaransa wari mu ruzinduko ashyirwa kure y'umuyobozi w'Uburusiya mu biganiro birebire bagiranye kuri Ukraine i Moscow ku itariki ya 7 ku kwezi kwa mbere. Bafotowe umwe ari ku ruhande rumwe rw'ameza maremare cyane, undi ari ku rundi. Ibyo ku mbuga nkoranyambaga hari ababifashe nk'urwenya babishakira ibisobanuro ubwabo. Abo barimo abadiplomate bavuze ko Putin yaba abyifashisha kugira ngo atange ubutumwa. Umuvugizi w'Uburusiya Dmitry Peskov yemeje ko Macron yanze gupimwa kandi ko Uburusiya nta kibazo bubifiteho, ariko ko bisobanuye ko hagombaga intera ya metero 6 uvuye aho Putin yicaye mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'uyu muyobozi w'Uburusiya. Andi makuru avuga ko abari hafi ya Macron bavuze ko yashimangiye ko yafashwe igipimo cya PCR cy'Ubufaransa mbere yo guhaguruka n'ikindi gipimo cy'ubundi bwoko yafashwe n'umuganga we amaze kugera mu Burusiya. Urakoze Eugenie. Igitigiri c'abahitanywe n'igihuhusi ciswe Batsirai muri Madagascar kimaze kugera ku bantu 111. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Uwo mubare wazamutse uyu munsi kwa gatanu uvuye kuri 92 bari batangajwe mu ntangiriro z'iki cyumweru nk'uko ibiro bya leta bishinzwe ibiza bibivuga. Iyo serwakira yibasiye ikirwa cyo mu nyanja y'Ubuhinde kwa gatandatu ikubita ibice byegereye inkombe y'amajyaruguru burasirazuba mbere yo kugabanya umurego mu ijoro ryo ku cyumweru. Ikigo gishinzwe ibiza cyavuze ko abantu 87 bapfuye mu karere kamwe mu ntara ya Ikongo iherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Madagascar. Ibyo biro mu ntangiriro z'iki cyumweru byari byavuze ko bagikusanya amakuru ku byabaye aho Ikongo. Batsirai yabaye serwakira ya kabiri ishegeshe Madagascar mu byumweru bibiri gusa, nyuma y'iyiswe Ana yatwaye ubuzima bw'abantu 55 igakura mu byabo ibihumbi 130 mu duce dutandukanye tw'igihugu kure mu majyaruguru. Ikirwa cya Madagascar gituwe n'abantu hafi miliyoni 30 cyari gisanganywe ibibazo by'ibiribwa byabaye bike mu majyepfo. Ibyo bikaba byaraturutse ku mapfakaze yamaze igihe. Tugushimire Eugenie. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo kurekura amatungo ya Afghanistan yafatiriwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Thomas Kamirindi araduha ibindi kuri iyi nkuru. Afghanistan ifite umutungo wayo bwite uruta amadolari miliyari 9 wafatiriwe n'amahanga abatalibani bamaze kugaruka ku butegetsi mu kwezi kwa munani gushize. Miliyari 7 ziri mu mabanki n'ibigo by'imari bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, andi afungiye ahanini mu Budage, mu Busuwisi no muri Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe. Perezida Biden yemeje ko 1/2 cyari muri Amerika, ni ukuvuga amadolari miliyari 3.5 agomba gusubira muri banki nkuru ya Afghanistan kugira ngo agoboke abaturage bugarijwe n'ubukene buteye isoni nk'uko Loni n'imiryango y'ubutabazi babivuga. Andi miliyari 3.5 asigaye agomba kuguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera inkurikizi z'ibitero by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 2011 ziri mu nkiko muri Amerika. Koko rero imwe mu miryango y'abazize ibi bitero yaregeye impozamarira, bavuga ko Afghanistan ariyo igomba kuzishyura
kuko yari icumbikiye umukuru wa Al Qaeda Osama Ben Laden wabigabye. Dushimire bagenzi bacu Eugenie Mukankusi na Thomas Kamirindi ku makuru baje kudushikiriza. Muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga vya Afrika y'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho leta zunze ubumwe za Amerika zahaye Burundi imfashanyo y'uburyo bungana n'imiliyoni 400 y'amadolari ya Amerika. Iyo mfashanyo izokoreshwa mu kiringo c'imyaka 5 mu bisata vy'indero, amagara n'ibindi. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Leta y'u Burundi irashima ko ico gihugu casubiye kwizegwa n'amakungu mu kuronswa imfashanyo n'abari baragifatiye ibihano mu myaka 6 iheze. Kuri uyu wa gatanu userukira leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi ari kumwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu bateye umukono ku mfashanyo itanzwe na Amerika y'amadolari miliyoni 400. Umushikiranganje Albert Shingiro arashima iyo mfashanyo. Duhejeje gushirako umukono amasezerano agamije gufasha Uburundi mu bikorwa vy'iterambere rirama. Ni fashanyo nini cyane ingana hafi miliyoni 400 z'amadolari y'abanyamerika. Mwumva ko ari amahera menshi cyane ku myaka ishika 5. Azodufasha cyane mu bisata binyuranye nk'ibisata vy'indero, ibisata vy'amagara y'abantu, ibisata gihindagurika gibihe hamwe n'ibisata bijanye n'intwari bereye n'ibindi. Userukira leta zunze ubumwe za Amerika umufasoni Melanie Harris Higgins nawe yemeje ko imigenderanire yasubiye kunaguka hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ku rubuga rwa Twitter rw'ubuserukizi yasiguye ko igihugu ciwe casubiye kwizera Burundi kubera iyo mfashanyo. Yongeye ko n'ikigega ca Amerika kijejwe iterambere USAID bagiye kuguma hafi y'u Burundi mu guteza imbere cane ibisata vy'ubutunzi, agateka kazina muntu, amagara y'abantu no gutabara imbabare. Iyo mfashanyo niyo ya mbere nini kandi itanzwe inyuma y'amezi 3 gusa ico gihugu ca rutura gikuye ibihano ku Burundi vyari bimaze imyaka irenga 6. Mu gukuraho ivyo bihano, Perezida wa Amerika Joe Biden yasiguye mu kwezi kwa11 umwaka uheze ko ibintu vyahindutse mu Burundi kandi ko intwari bereye, agateka kazina muntu n'umutekano bisigaye vyifashe neza. Aha niho umushikiranganje w'imigenderanire yafatiye mu kubwira abamenyesha makuru inyuma y'ico gikorwa cyo gutera umukono ku masezerano kw'inyuma y'ibihano Amerika igarukanye inguvu. Mukabona yuko ico gihugu gice kinyaruka kugira ngo dushire umukono ko y'amasezerano agamije gufasha Burundi wijende iterambere rirama, iterambere kandi rihagaze ku bene gihugu. Murumva rero yuko imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu ca Amerika igomba itangure kandi kunaguka imbere nkuko yahora imbere yongere itsimbatari gusumba. Siyo ya nyuma n'andi masezerano misi y'imbere tugiye kwashaka ku mukono kugira ngo imigenderanire igomba itsimbatara hagati y'ibihugu vyacu. Kuva Amerika ikuye ibihano ku Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya waciye ubikuraho kuri yendwi, ndetse umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri uyu wa gatanu akaba yakiriye mu biro iwe abaseruka ibihugu vya Buraya bari bamuzaniye urwandiko rugaragaza icese ko ivyo bihano vyakuweho. Perezida Evariste Ndayishimiye yemereye abo baseruka ibihugu vya Buraya ko imigenderanire igiye kuba myiza. Yaboneyeho n'akaryo ko gushimira Amerika kuri iyo mfashanyo. Ndayishimiye yibukije ko ubu igihugu arongoye gitekanye, ko n'abagwizatunga mvamakungu baturuka muri ivyo bihugu vya Buraya na Amerika bakwiye kuza gushinga imitahe yabo mu Burundi. Naho biruko amwe mu mashami yigenga mu Burundi na mpuzamakungu abona ko ivyo bihano vya Buraya na Amerika bitari bwagere gukugwaho. Karina Teritsakian n'umushakashatsi mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini aserukira ishirahamwe IDHB Initiative pour les droits humains au Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko amakungu yihuse kwizera Burundi. Cette décision semble déconnectée de la réalité au Burundi et pourrait donner l'impression ati izo ngingo zisa nk'uko zidafatiye ku biriko biraba ku rubuga mu Burundi, zikerekana kandi ko ivyo bihugu n'amakungu vyoba bitabona ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu girirwa riraba. Ico ni naco cari catumye yaba Amerika canke ubumwe bwa Buraya bafatira ibihano ico gihugu. Reka twemere ko ubu hari icahindutse tugereranije no mu mwaka w'2016, ariko n'ubu ihigwa buhongo abanyepolitiki batavuga rumwe na leta, abaharaniye agateka kazina muntu canke undi wese yogerageza
kuvuga ibitagenda neza rirabandanya hamwe n'inyuruzwa n'ihohoterwa ry'abantu nk'abo, kandi ayo mabi ntiyigeze ahagarara ahubwo akugwa mu mpisho. Nibyo amajambo meza aravugwa n'abategetsi b'u Burundi harimo n'umukuru w'igihugu, ariko yonyene ntakwiye. Akarusho karabaye, ariko ntigakwiye kugira ngo twemeze ko ari amata n'ubuki. C'est clair que ces progrès sont très limités et qu'on ne peut pas encore parler d'amélioration durable. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 ivyo bihugu vya rutura vyari vyafatiye amaboko imugongo Burundi mu guhagarika imfashanyo yagera ku bice birenga 50% vy'amafaranga leta ikoresha ku mwaka. Iyo mfashanyo Amerika yatanze irenga imiliyaridi 1,200 mu mafaranga y'amarundi, n'ibice birenga 80% vy'amafaranga leta yategekanije gukoresha uwo mwaka. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'ijwi rya Amerika. Urakoze Pierre Claver. Mu Burundi kandi umushikiranganji ajejwe gutumanako mu Burundi avuga ko amaradiyo asamiranira muri ico gihugu akora neza mu gushikiriza inkuru abanyagihugu. Bamwe mu banyagihugu bobo babona ko batakironka amakuru abashika ku nyota. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Kuri uno wa gatanu niho Burundi bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo usanzwe uhimbazwa ku isi yose igenekerezo rya 13 buri mwaka kuva mu mwaka wa 2012. Uno mwaka uwo munsi wahimbajwe ku civugo kigira giti iradiyo n'umwizero. Uwo mwizero umushikiranganje wo kumenyesha makuru Leokadina Cayisaba aremeza ko hari kuko ngo abanyagihugu baranezerwa n'uruhara rw'amaradiyo mu Burundi. Yuko uno munsi amaradiyo atanga umwizero bene gihugu, kuko hirya no hino turazi ko mu ntara zose hari amaradiyo cyangwa amaradiyo yegereye abenegihugu. Usanga rero abanyagihugu bashima ibiganiro bica mu maradiyo, kuko usanga iradiyo ari igikoresho gikoreshwa cyane n'abenegihugu. Barashima rero ibiganiro bica mu maradiyo, kandi iradiyo yumvirizwa n'abanyagihugu benshi. Naho rero umushikiranganje amenyesha ko amaradiyo akora neza agashimisha abarundi, hari abanyagihugu batabibona uko, ariko hari n'abashima. Abandi bamwe baganira radiyo ijwi rya Amerika. Abari mu Burundi turumva neza yuko amaradiyo asamiranira ku butaka bw'u Burundi aduhara amakuru atatumara inyota na gatonya. Duheruka amakuru mu bisanzwe ashika ku nyota uyumvirije mbere yuko rwabaye mu Burundi nyuma ya 2015 rugo. Duherukira amakuru y'akanovera. Je ku bwanje iradiyo ifasha ibintu byinshi. Ndamenya ibivugwa mu gihugu, ndamenya amakuru, nkagemenya ibigezweho. Mu majambo make iradiyo ifasha ibintu byinshi gose mu buzima bw'umuntu. Nk'akarorero nko kuri radiyo nkuru y'igihugu ntishaka gutanga amakuru uko ari, barayahisha. Basaba ko nk'iradiyo nkuru y'igihugu yoza iratanga amakuru atomoye, ari kuri tere yabonetse ikazareka guca hinyanyura. Mu gisata cyo kumenyesha amakuru hariho ingorane nyinshi zituma abanyagihugu mu duce tumwe tw'u Burundi bataronka amakuru uko bavyifuza. Bishikirizwa n'urongoye urunani rw'amaradiyo asamiranira mu Burundi, Onezime Harubuntu, amenyesha ko ari ikibazo kibahangayikishije. Tucitse za Kirundo hariya za Muyinga baratubwiye yuko amaradiyo yani iwacu atumbirizwa cyane, uhura rwose amaradiyo yo mu bihugu duhanye imbibe ariyo bumviritse. Niyo iwacu yo biriko iravuga usanga gatonya ari radiyo yo mu Rwanda, ari radiyo muri Tanzania yinjiye. Ico rero n'ikibazo, ariko ico kibazo mu rwego ARCT barakizi, baramaze gusaba amaradiyo ko yoduza ubushobozi bw'ibikoresho bakoresha. Rero nagira kumbure nibutse amaradiyo, abayobozi b'amaradiyo bari hano yuko ari ukurondera uburyo kugira ngo baduze ubushobozi, ariko kandi kumbure na leta bishoboye igafasha. Ku kibazo kijanye n'ikigega ca leta co gusahiriza amaradiyo, abayarongoye bamenyesha ko baronswe ntica ntikize. Umushikiranganje yabamenyesheje ko ico kibazo azogishikiriza abamukurira, akizera ko umuti uzoboneka. Twese hamwe turashobora gufashanya kugira ngo ico kigega gishobore kubomboka, twese dukoze cyane tukadodora hirya no hino kugira ngo dushobore kuronka nk'abo dufata mu mugongo. Ico kigega kirashobora gusahiriza mu bintu byinshi, nko mu kugura ibikoresho bikoreshwa iminsi yose mu rwego rwo kumenyesha amakuru mu maradiyo. Ubu novuga ko ico kigega hariho
ibiriko birakorwa kugira ngo bishobore gusahiriza mu kugura ibikoresho mu minsi iza. Ibyo bikoresho nibyaboneka tuzoheza tubibashikiriza. Nayo ku kibazo c'amaradiyo nk'ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza yugawe kandi yarakundwa n'abanyagihugu baguma basaba ko yokugururwa, umushikiranganje wo kumenyesha amakuru yishuye ati ico kibazo nico kwigwa. Murabizi ko hariho amaradiyo amwe yafatiwe ibihano, ko twizera tuzofatikanya n'abaturongoye kugira ngo turabe ko hari ico kurwa imbere y'uko ayo maradiyo yosubira gukora. Tubibutse ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbajwe ku nshuro igiri ya 11. Iyo tariki wa 13 ukwezi kwa kabiri yemejwe n'ishirahamwe UNESCO igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2011 mu nama igira 36 y'iryo shirahamwe. Iciyumviro kikaba catanzwe n'igihugu ca Espagne. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Tugushimye Desire kuri iyo nkuru. Ku itariki ya 4 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019 umwungere wa Eklezia Katolika y'isi yose Papa Francisco na Sheikh Ahmad Al-Tayeb, imam mukuru w'ikigo gikomeye Al-Azhar c'abasunite, ishami rya mbere rifise abanywanyi benshi mu idini ry'abayisilamu, bashize umukono ku masezerano y'igitangaza atsimbataza ubuvandimwe bw'ababa ku isi, ukumvikana kw'amadini n'imico. Bari i Abu Dhabi ku mugwa mukuru wa Emira zunze ubumwe z'Abarabu. Inyuma yaho mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2020 ONU yagize itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri umunsi mpuzamakungu w'ubuvandimwe. Ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi, umwungere wa Arkidiocese Katolika ya Kigali Cardinal Antoine Kambanda, aratubwira amavuko y'amasezerano i Abu Dhabi. Nyir'ubutungane Papa Francisco mu butumwa bwe kuba yatangira yifuzaga kubaka ubuvandimwe bwa bose. Ni ibintu ubona binajyanye n'intego y'ubutumwa bwe nka Papa, kuko bamutoye yahisemo kwitwa Francisco. Ubwo ni ukuvuga Mutagatifu Francisco wari we uzamuyobora mu butumwa bwe. Ni bwo bwa mbere twari tugize Papa witwa Francisco mu mateka ya Kiliziya. Hanyuma rero arabigaragaza mbere na mbere mu ibaruwa yanditse yitwa Laudato Si, dusingize ibiremwa, cyangwa biremwa nimusingize Imana, nimusingize Umuremyi, ahereye ku kuntu Mutagatifu Francisco yakundaga ibiremwa, ndetse wabonaga atwigisha no kugira amahoro hagati y'abantu n'ibiremwa. N'ikibuga akacyita umuvandimwe, izuba akaryita umuvandimwe, ukwezi akakwita mushiki wacu. Muri iyo baruwa rero yagaragaje ukuntu mu butumwa bwe agendera ku murongo wa Francisco. Francisco rero akaba yari azwi no kuba intumwa y'amahoro. Francisco Mutagatifu yigeze guhaguruka ajya gusura sultani igihe abakristo bajyaga bagerageza kwinjira muri biriya bihugu by'abayisilamu, kwicwa bakatotezwa. Hanyuma aza kwiyemeza guhaguruka akajyayo. Ubwo yagiye mu Misiri asura sultani Malik El Kamil buhashize imyaka 800. Icyo yagenderagaho yaravugaga ati yewe nemera Imana, kandi Imana ni urukundo. Buri muntu yaremye wese yamuremye mu rukundo imukunda. Nanjye rero ndamubona nk'umwana w'Imana ikunda, nubwo wenda yaba atanyumva, anyeka ko nshaka kumugirira nabi, yewe mwereka ko mukunda kuko ari umwana w'Imana. Ni muri urwo rugero rero na Papa yahagurutse akajya gusura uriya imamu mukuru Ahmed Al-Tayeb, atekereza urwo rugero rwa Mutagatifu Francisco, anashingiye kuko n'uyu imamu mukuru Ahmed ni umuntu nawe wari ufite iyo nyota, wemera Imana. Mu magambo ye agira ati abantu bose baremwe banganya agaciro kandi banganya uburenganzira, ku buryo duhamagariwe kubana nk'abavandimwe hagati yacu.
aza gusanga rero yari n'umuntu nyine nawe ufite iyo nyota ari cyo cyifuzo, nibwo yahagurukaga rero akajya kumusura abidabi bakagirana n'aya masezerano. baranahoberana ikimenyetso, ariko cyane cyane aya masezerano bagiranye. ubu se aya masezerano amaze imyaka 2 nk'aha ngaha mu Rwanda mubona amaze gutera iyihe ntambwe, mbese ashyirwa mu bikorwa gute? Aya masezerano ndanayafite hano mu Cyarabu no mu Gitaliyani. Ambasaderi wa Emirati Zunze Ubumwe uri hano i Kigali yaje kunsura, nzanira na kopi yayo ndayifite, turanaganira, nanjye muha inyandiko ya papa yitwa twese turi abavandimwe, Fratelli Tutti, nayo papa yanditse, ni naho nakuraga aya makuru y'ukuntu yagiyeyo n'ukuntu bifitanye isano na Mutagatifu Francisco wa Asizi. Yego. Nanjye ndayimo kuko ni ibaruwa yanditse nyuma y'aya masezerano, noneho abwira abakristu gatolika ibyo amasezerano bagiranye, dusaba twese kurushaho kwimikaza ubuvandimwe bwa bose. Ubwo rero ni ukuvuga ngo na hano mu Rwanda biduha isomo rikomeye cyane, kuko uzi ukuntu amateka yacu yaranzwe n'amacakubiri kugeza ku makimbirane akomeye, intambara n'ubuhunzi, kugeza no kuri jenoside. Tukaba turi mu rugendo rwo kwiyunga kugira ngo twubake ubwo buvandimwe. Ari rero aya masezerano yagiranye na imamu mukuru Ahmed, ari n'inyandiko ya papa, turabisoma kandi biragenda biduha urumuri. Tukongeraho nuko ubu ngubu turi mu rugendo rwa sinode, aho dusabwa gutega amatwi buri wese hagati yacu, kugira ngo buri muntu dusangize uko yumva icyakubaka umuryango w'abakristu, umuryango w'abanyarwanda n'umuryango w'abantu, ndetse n'abo mu yandi madini nabo dutumwe kubatega amatwi. Wese mwebwe mutubona mute, ni hehe tubabangamira, ese twakora iki kugira ngo twubake ubuvandimwe, kuko mu mibanire yacu n'andi madini turafatanya mu byo duhuje, tukubahana mu byo tudahuje, ubundi tukagira urukundo muri byose. Ni umurongo rero udufasha kandi waziziye tuwukeneye nka Kiliziya mu Rwanda ndetse n'umuryango w'Abanyarwanda. Votre Eminence, mwavuze ngo ambasaderi wa Emirati ziyunze z'Abarabu ziyunze yabazaniye kopi y'ayo masezerano. Byaba bivuze se yuko icyo gihugu ari cyo ubu ngubu twakwita nk'umurwa mukuru w'amasezerano nyir'ubutungane Papa Francisco na Imam mukuru wa Al-Azhar bashyizeho umukono? Twavuga ko ari icyicaro gikuru cy'ayo masezerano? Niko navuga, kuko urumva mu Barabu uyu Imam mukuru niwe wagaragaje icyo cyifuzo, kandi agihuriyeho na papa, ari naryo shingiro ry'aya masezerano yo kubaka ubuvandimwe bw'abantu bose. Ndetse ambasaderi yambwiraga yuko Abu Dhabi bari mu kubaka ikigo cyangwa centre, ntabwo nzi ko iteye, aho bene Abrahamu, ni ukuvuga abayahudi, abayisilamu n'abakristu bashobora guhurira kuri uwo mubyeyi Abrahamu, bose bubaha yibonamo. Urumva ni bya bindi by'uko ikiduhuza, icyo duhuje, nicyo duhuje turafatanya. Noneho rero ubwo hakabaho no kubahana mu byo tudahuje, birumvikana. Ikindi gikomeye muri aya masezerano, kubaka ubuvandimwe bw'abantu bose, ibyo rero bikavuga ubworoherane, amahoro, ubutabera, ari byo bibyara kubana kivandimwe. Agaruka amasezerano
agaruka cyane cyane ku ndangagaciro z'ubumuntu duhuje. hariho umuryango, kubaka no kurinda umuryango kuko ari wo urera umwana ukamuremamo cyangwa ukamutoza indangagaciro zituma ashobora kuba umuntu wumva ubuvandimwe bw'abantu. ikindi ni uko umuntu nyine wumva ubuvandimwe bw'abantu bose ntabwo yakwirengagiza umuntu ubabara. abakene, abababaye, impunzi, imfubyi, abasaza, abana nabo bakeneye kurindwa. za ndangagaciro z'ubumuntu tuzihuriraho, kandi ugasanga ukwemera kwacu, haba abayisilamu cyangwa abakirisitu, kurabidusaba, ni biri mu nshingano zacu. ibi rero bigatuma ubuvandimwe bw'amadini bizaba kandi bigaragaza ubuhamya bukomeye bw'ukwemera imana y'urukundo. Votre Eminence, muvuze ikigo kirimo cyubakwa Abu Dhabi, ni mu rwego rw'aya masezerano? Ntabwo na bihamya, numva ntabwo ni ibintu yambwiye tuganira, ariko sinzi ba cyaratangiye mbere cyangwa cyaratangiye nyuma y'aya masezerano. ariko ikigaragara ni uko ni umuyobozi ufite nawe intego yo kugera ku buvandimwe bw'abantu bose, n'ubwo baba hari ibyo badahuje, ariko bakaba babana mu mahoro, mu bwubahane no mu buvandimwe, bahuza n'iby'indangagaciro. cyane cyane ko aravuga ati kuri iyi si dusangiye ibyishimo byagezweho, siyanse na tekinoloji tumaze kutugezaho, twese turabyishimira. n'ubwo nanone ari naho agaruka ku bakene n'abababaye, gukora ku buryo bitaranganywa, buri umwe akagira ubuzima bwisanzuye. ariko ni ukuvuga ngo ibyagezweho byiza turabyishimira, ariko n'ububabare iyo bubaye, intambara, intwaro za kirimbuzi dutinya, twese biratubabaza. n'ikimenyimenyi y'ibaruwa ya papa yayanditse covid imaze gutera, yayanditse turi muri covid, nayo ayigarukaho ati ndetse ni kwa kundi ko gushimangira ko turi mu bwato bumwe, iyo hari ikitubabaje twese ntawe ushobora kuba indorerezi, twese biratubabaza, bidutera ubwoba, kandi iki cyorezo cyarabigaragaje. ariko n'ibyishimo, twese biradushimisha ibyiza tugezeho ku isi. ashingiye kuri ibyo rero, bigasaba ko dutekereza ku gufatanya, gukorera hamwe, kubahana, kumvikana, kuko turi abavandimwe twese. Eminence Karidinali Kambanda, Arikiepiskopi wa Kigali, ndabashimiye cyane. Murakoze namwe. imbere ko dusezerana, dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabwiye ko Burundi bushima imfashanyo y'amadolari miliyoni 400 ya leta zunze ubumwe za Amerika yahaye leta y'u Burundi. Twabwiye ko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasa gufata ibipimo vy'Uburusiya vya COVID-19 igihe yasabwa kubikoresha ashitse mu Burusiya agiye kuraba perezida Vladimir Putin muri iyi ndwi. Tongeye tubabwira ko igitigiri c'abahitanywe n'igihuhusi ciswe Batsirai muri Madagascar kimaze kugera ku bantu 111. Twababwiye kandi ko perezida Joe Biden yafashe icemezo cyo kurekura amatungo ya Afghanistan yafatiriwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Anshuti mwese mukunda iradiyo Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tubashimire bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Dushimire Dieudonné yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro afatanije na Nadia kuri mikoro 18 FDN Ngabo. Mugira ibihe byiza.